yo gutesite abandi muri rugo karismatike katolike yo muri paruwasi Sainte Famille mu Kinama. Ndagomba ingene Mukama yankoreye vyiza akampa ubukomezi mu bihe bitari byoroshe. Iyo somene ya evangelisation nari maze amezi ane mu bitaro ubaye umushinga ntari yaravuga indwara imaze igihe kirekire agendana umwuka oxygene amabiri hava biranga tujya mu bitaro ibyo somene rero usangaye sinashoboye kuza ngaho ariko navyumviriza kuri radiyo Mariya. Mu ntunge mwumvise ngo agendana oxygene namwe murayigendana suko nuko yagenda ahagiye hose yagendana icuma kimuha oxygene n'amahoro. Hama rero iyo ndwi yose ariko ndabikurikirana kuri radiyo Mariya. Twayaze n'uwo murwayi turavuga tuti tube muri ino ndwi y'ukumenyesha inkuru nziza y'Umukama kandi tuyibemo ntizodusiga uko yadusanze. Hari ugukira rero ku mutima no gukira ku mubiri mukabane na hasi. Ico gihe rero ntitwabikurikirana rwose kubera aho twari haza haraza abantu badusuhuza baguvura bagira gute, ariko twarafata uwundi mwanya wacu twavuga tuti turi muri ya someri. Hama haragera igihe hararemba rwose urabona yuko biriko biragenda bikagenda neza. Neza ndamubaza nti none urumva ufise ubwoba bw'urupfu? Twarabyaze cane arambara ati nukuri nta bwoba mfise kuko nzoba ngereza kurutabara atako ahubwo hari ubwoba mfise bw'ibintu bine nuko nzohava ndemba nkaja muri reanimation ukaruha ku rutugu udafise aho uruhukira. Ihumura rero dusenga Imana yumva tuyibwire ituzorinda kuja mu reanimation azoye dukiza ku mubiri canke dukize ku mutima muganga hanyene ati nukuri wambwiye nasinziriye hanyene niko byagenze. Nta mwanya w'iminota 20 yamaze muri koma yagiye asinziriye. Hama yarafise iyindi ngorane avuga ati none mama azokwakira gute urupfu rwanje? Rero mutamakazi ashaje rwose ntiyashoboye no kumuherekeza muri antene ndamubwira nti humura Umukama azomengera agenze. Aca dukwiye ndimenya guherekeza n'ubundi nzomuba hafi n'umuvyeyi nkanje sinzomutererana. Ashatekana rwose kandi uwo muvyeyi amaze kumva urupfu rwiwe vyaramugoye gato, ariko umugabo yaravuze ati ntabara umwana wanje yaruhutse. Ikindi yari afise nk'ingorane yarafise kwenda hantu turabiraga ndamubwira nti humura igikuru ni ukubwira ubimbagije nta nzamba y'ifaranga rizogukurikira. Tugerageze Imana ifise amafaranga n'amafeza ntihumura kuyaga n'ibikomeye cane burya. Hama araheza arantekesha n'umuco w'umwere tuzoyaronka nawe yari kuri uwo musego ntadenagiye atwara. Ikindi naco yarafise inquiétude kubera mwasize jenyene twatumara imyaka 20 yari yivuze nk'ukwezi kumwe gusa nta mwana twari twaronse, ariko ndamubwira ati tekana tuzi Imana tuzi n'abantu muragaheza bigo mwese cane kuko hari benshi cyane bambaye hafi uko kuba jenyene ntabyo nabonye kandi n'ubu ndacabibona kutari jenyene. Tugerageze ndi muri benshi ndi muri mwese Umukama nani hasi yaratunganije mbere kandi kubakangugira cyane umwe wese. Hari n'umuganga yamukurikiranye muri mwebwe ndamubona hano hari n'abadusabiye
inkomezi twaronse zari zihambaye. Ndababwije ukuri ko uwo mwanya yapfuye yari yagize ibintu bya kovide kandi yari yaraheze kera tutari tuyihuza, ariko niyo yamupenduye. Uwo mwanya nari jenyine kuva saa 9 gushika saa 11 iyo igitondo, ndavuga ni Mukama, inkomezi zivuwaho. Arampa umwanya wo kurira jenyine, ndamusezera neza, ndatekera utuntu twatumaze amezi n'ahandi nubwo twari twihuse, ndabitekera abaje baje baterura mu modoka tugenda. Ndanagenda kurondera jewe mu rugenini aho tumubika, abandi batarashika ntiyumvira none ndabamarira aya masaha baza gute bahure n'ingorane mu nzira, tuvuga baje kumfasha iki. Ndinumira saa 10 niyo naterefona mushikiwe numva ntiyitavye, hasigaye akamesaje. Baje bose basanga nahejeje kurira natekanye, nahejeje gutekera natekanye, turamusezera. Nshitse muhira ntibatinye kuza ngo kovide irahari, baje kurusunguza bose benshi cyane, baramfasha ikiriyo, baramfasha kumuherekeza n'iteka. Rero Mukama turi kumwe, ntimugire ubwoba, umwegamye azotekerezwa twese. Kristo ama nanje nitwa Niyokwizigira Laurent, ndabwira ubutumwa muri paruwase n'abakiso kati. Uyu munsi numva mpimbawe cyane no kuba imbere zanyu kugira ngo ndababwire kimwe muri byinshi cyane Umukama yangiriye. Umukama yangiriye ibintu byinshi byiza, no kwipakira ifuso ntiyoshobora kwitwara. Rero muri ibyo byinshi banyemereye ko nshobora kuvuga kimwe gusa cyo muri ibyo kumenyesha inkuru nziza twaherukamwo Umukama yangiriye. Jewe rero ntaza muri iyo nzu yo kumenyesha inkuru nziza, nari mfise ibintu hajya iyo ngiye kuryama nje gusenga, agaciro kajya kambere k'akavazi ko kampaye, haca haza ibintu byinshi bigaca bimera nk'ibintu bimboshe, ku buryo numva ko n'imbeho zidashobora kugenda, kandi naca nikangura muga ntibikundire ko mvuga. N'umuntu turyamanye ntamenye ibintu biriko birambako, nkubure ibintu byinshi nikoreye biriko birangwanirako. Haca bimara ko iminota 10 canke irenga, kandi nikangura numva ko dushe, kandi haca hari umwanya munini ntasubira kurutiro. Ivyo bintu rero vyari bimaze igihe kitari gito. Tuje rero ngaha mu kumenyesha inkuru nziza, nshaka ntabwo banaza umutwaro w'ibindi, ariko rya jambo ry'Imana bakubwiye ko bati so wanyu wo mw'ijuru arabona ibyo mukeneye akabibahera ubuntu. Uwo munsi Umukama Yesu yabonye ibyo akeneye aca arabindoza. Bajya batubwira ibyo Umukama yadukoreye, yaravuze ati hari umuntu ari ngaha yafise amashetani amutera mw'ijoro agiye kuryama, Umukama yamukijije. Rero carataha mw'ijoro ndaryama nk'uko bisanzwe, ivyo bintu ntavyo nabonye. Kuva uwo munsi ivyo bintu ntavyo ndasubira kubona. Ibipimo nta kibazo bizoza ibipimo, hari ibipimo mfise, ikibazo nuko nagize ubwegisi. Kristo kandi anje twaciza cyose abantu bamurikire
nka pararize ruga jewe sishigikira ko yari pararize kuko nari ndwaye mwikote yo ngaho mu bubafu bucaye bagiye kwa abaganga b'ubuterere ndabiganiye kungene ndwaye hama barambwira ati tugerageje kumviriza ayo bari nk'amanera yandikira imiti ndayifata iyo miti nta kahengwe yigeze niho nasubirayo bacambwira ati ibi bintu by'iwawe twebwe ntitwobishobora nimbe tukurungika ahandi woshobora kubikuvura niyo banduka ku hoteli yaho muri Perezida Binagano naza ndamufata ibipimo ashira ibipimo nagira ati ngerageje kuraba imyaka ufise ntabwo yoba ari pararize reka ndamwandikira imiti aranyandikira imiti acambwira ati ngenda uzocukura n'agakinga uzoza uragenderako kugira ivyo bintu urabe ko ushobora gukira ivyo bintu narabigize ikinga ndagura mugabo sinigeze kuza niko madame twari muhira acambwira ati burya tuje muri foye abantu barakira wizeye. Umunsi wa mbere sinaje, irigira kabiri ndaheza ndaza, maze kuza turasenga, irigira gatatu turagaruka, tugarutse niho bavuga abantu bakize, naje niho nari bamaze kubavuga nanje ngo mavuga ati none joho ko batavuga ko nanje no bara nakize. Cenda guma ngaho niho bashinga intaha bakize, abaje n'amabekiye barayata, mugaranje ngo mavuga none joho ko ntakize. Niho naja ngaho turataha, twari kumwe na madame arambwira ati nubwo bataba bakuvuze nawe wizeye urakira. Niho twataha, vya bintu vyo vyafata kubera vyafatira ngaha bikaduga kw'izosi no mu kuguru hose. Tutashe sinasubiriye kumva ivyo bintu, nico gituma narije ngaha nanje gushingira intahe tugire Kristo. Kristo ni muzima, Kristo arakiza, Kristo ni nyeri muhuwe. Tumukomera amashi. Muri evangelisation heruka je narakize ikintu bita imbwa, amakrampe mu Gifaransa. Uko nagorora amaguru niko dashazimfata, nkazokubita mu mamore ikagenda. Ukeye uko nyene gushujya munsi wa 14 le 15 juillet mwijoro 14 biye vyamfashe, kandi uyu munsi wose nagira mbabara aho hose amaraso byamfashe. Hama bariko bavuga ko Imana ni nziza n'abafise imbwa bakize. Nukuri natangaye ko nose ndabicakiye kabisa. None kuvuga munsi kuva le 15 gushika no munsi le 10 sindigera nsubira gufatwa n'izo mbwa. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Je nitwa Nimbona Frederic, ndangurira ubutumwa kuri munsi yo Gikungu. Ujya munsi baprograma abakize. Je nari maze hagufi ukwezi fashwe n'indwara ku mubiri, aha mu igice cy'imbere
n'igihimba cirondoka cari cafashwe. Umunsi rero baproklama baravuze umuntu yakize ku gihimba cirondoka, yaragwaye ibihimba vyirondoka. Nanje nabaye muri abo, nafashwe n'ibintu by'ibiturika, ndabyitse ibiturika, ntazi intumbero iyo byaje biva. Hama ndagenda kwa muganga, umufrere ari aho w'umuganga, ndamwereka, ndamubwira, arampa imiti wo gusiga kumasa, ndamasa. Mugabo bica bigenda biragabanuka buke buke. Rero umunsi baproklama hace hahera iminsi, kuva ico gihe ububabare nari mfise subiye kugaruka. Na bya biturika, bya biherehere byagiye byose kuva ico gihe. Ndashimira Imana rero, ndavuga ko Yezu ari mukiza, Yezu ashobora byose, kuko iyo ndwara yari indembeje ku buryo navuga ati none bizoherera hehe. Ndashimira Imana rero ko ico kintu yakinkijije. Iyindi promotion yampaye ni baravuze ati abantu bafise ikibazo ca visa kirarangiye. Nanje nari mfise programme yo kujabuka, mugabo hariho ibifashe byari bigifashe. Hariho association twarimwo, nibo bari batugiriye visa yo kuja mu Buganda kugira formation. Hariho rero bitari bwatungane, nabona ko bidahava biboneka, mugabo kuva aho baproklamiye umukama yaciye abijamwo byose biragenda neza. Urugendo nararugize, ndagaruka. Ndashimira Imana rero ko ari mushobora byose. Tugire Kristo. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Nahabwa icubahiro arabikwiye. Muri evangelization iheruka, jewe nari mu nzu mu gitanda, nagize agisida mu kwezi kwa gatanu, ariko umunsi w'Imana tuvuye kuririmba muri Prince Reja, nca muhira ndafungura, nja mu nama y'umuhari wa Kiro. Je ndi mu Kiro kuva ku myaka 5. Shetani itega umuntu, ndiko ndatambuka gutya, amponyora mu kirenge cy'ububamfu, nambaye ibirato vyuguruye. Agira karansuguma, mva nko ngaha ngo mpahariya, ngo mu birokosima n'ivyuma bashize mu isoko. Nari nciye mu nzira yo mu isoko, ngo niho hafi. Rero ncacomoka amagufa 3 yo mu kuguru kw'iburyo, aracomoka yose arava mu kibanza. Ngiye kwa muganga baravuga ati aha hantu gwaye tukubage dushiramo protege, muzogumana ubuzima bwose 5 millions et demi. Atari ibyo naho, ja mu nzu ryame, ufata imiti uryame, bagutera inshinge amezi 2 n'iminsi 8. Jewe rero nari ndyamye mu nzu, evangelization nayikurikirana ku radio. Nari ndyamiye ukuboko kw'ibubamfu n'urubavu rw'ibubamfu, sinabyuka sinicara. Abo turi kumwe muri korale baza mu nyigisho, baza banzanye nk'ababandi bamena igisengero, bazanye umugwayi. Nanje aho ndi, Yezu urababarira urya muntu si we yabikoze, Shetani yamutumye. Kandi ndazi kubera hose icarimwe, Imana iri ngaha mu Burundi, n'iri muri Aziya, n'iri ku isi yose.
rero umunsi bavuga umuntu yagize agisida yaje n'amaboko ye yataye muri iryo joro nyene nanje naravyutse aho ndyamye ndisohokana hanze bukeye bwaho ntangura kuja muri dushe ariko wa mutego wa sekibi ni uko dufise Imana utegura ncafatirwamo n'amanere sciatique muganga wenyine ndamushiriye resultat yo muri radio ya controle ati ibi ni biki nari nagiye muri scanner urashobora guhaguruka ufise nere sciatique imeze uku ugatambuka je ntavyo narizi nuko ndayifise aca aravuga ati urafise nere sciatique aca nyandikira umuti bita notropile narawuhize Burundi bwose ndawubura ndahava ndaronka ibinini vyawo ndabigura 52,000 nja kuri ya miti ndanywa ariko sinakize neza mukama imiti yose ni wowe uyifise urazi yuko wavuze ko ibiti vyatewe iruhande y'uruzi rw'ubuzima ni imiti yo kuvura ubu urafise imiti yo kumvura nobabwira yuko bavuga ati urwaye nere sciatique yaranacomotse amagufa aca baparalize uyu munsi zindi paralize murabibona murabona ko mpagaze neza kubw'umukama adukunda akatubungabunga nk'imbonero y'ijisho niyo miti yarabonetse bariko barayintera ariko nizigiye ububasha bwa Yesu yambyuye ndyamiye ikoti imwe ubu ndyamira imbavu zose ndihindukiza ndubika indandagira ivyo umuntu muzima wese akora ubu rero no ku kazi ndatonda kandi ngakora geza kane nahazwe ntahe yanje niye ugire Kristo nimuvuga amashemezo y'umukama n'umutima wanyu wose mukengurukira Imana data muri byose na hose ku izina ry'umukama wacu Yesu Kristo ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda nimuhorane umukama turakoranye ngo dukengurukire Imana yacu turakoranye ngo tugukengurukire kuko ibyo twagusabye warabiduhaye mbere uranengesereza natwe tuje kukubwira ko tugushimira n'umutima wacu wose n'umutima w'abana kuko Imana yacu by'ukuri ni Imana ikunda abantu Izaburi ya 50 ivuga ngo kuko 150 ivuga ngo kuko umukama akunda abantu biwe 149 nako umukama arakunda abantu biwe car le Seigneur aime son peuple turafise umuvyeyi adukunda ivyo byose yabitugiriye kubera urukundo kandi ko tuje kumukengurukira nkuba cabigwiza hariho abandi bava ngaha bakize ngabo turazi ko nk'ubu kubera tutatekane uja kubivuga bazovuga ngo vyarijanye ingwara ntiyijana irakwanura canke kavugwa umukama arakunda abantu biwe reka rero twinjire muri iyi nkuka yo kumukengurukira ku vyo tuzi no ku vyo tutazi turi kumwe n'abavukanyi bose bafise ibyo bakenguruka ngo batashoboye kuronka akaryo cyangwa batashoboye no gushika ngaha nabonye no kuri Zoom umuntu yadugije ukuboko kugira ngo ashinge intahe mugabo yaje amasaha yarenze intahe yiwe nayo nyene yeza yakire ayishingire ahari tubanza ariko dusaba Imana itugirire ikigongo ko tudakunda abantu nkayo Imana irakunda abantu bavukanye ariko twebwe ntitwamana urukundo hari igihe twugururira amarembo segwango senzigo sekibi dusabe iyo Mana itugirire ikigongo tugisabire na bene wacu bose bataragira muri bo umutima w'urukundo rw'Imana dusabe
Mukama, ku buntu bwawe wama wumvira abasavyi bawe bari mu makuba. Turagukengurukiye rero kubera watugiriye kumbabazi watugiriye. Turagusavye twifashe ruto nudukiza amabi yose kugira ngo tubone kugukorera iminsi yose mu kanyamuneza. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe ari we Mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paul yandikiye Abakorenti. Bakunzi banje, nimuhunge gusenga ibigereranyo. Mvuga nk'uyaga n'abaciye ubwenge. Nimurimbure namwe ico mvuga. Mbega igikombe c'umuhezagiro arico tuvugira ko umuhezagiro siko gusangira amaraso ya Kristo? Mbega umukate tumanyura siko gusangira umubiri wa Kristo? None rero ko hari umukate umwe, naho turi benshi turi umubiri umwe, kuko dusangiye twese kuri uyo mukate umwe. Nimwitegereze Isirayeli uko muyibona. Mbega abarya inkuka ntibasangira na aratari? None ico mvuga niki? Ko inyama zabagiwe ibigereranyo hari ico zivuga? Canke ibigereranyo hari ico bivuga? Namba. Ariko mvuga yuko ivyo abapagani bahereza ko imbagwa babihereza amashetani, batabihereza Imana. Nanje sinshaka ko musangira n'amashetani. Ntimushobora kunywerera ku gikombe c'umukama no ku gikombe c'amashetani. Ntimushobora gusangira ku meza y'umukama no ku meza y'amashetani. Canke se twovyura ishari ry'umukama? Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifise ubukuba, ikagaragaza inyigisho n'ivyiyumviro biri mu mutima. Nimuhorane umukama. Ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditse Luka. Muri irya minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati nta giti ciza cama ivyamwa bibi, nta n'igiti kibi cama ivyamwa vyiza.
igiti cyose cerekanwa n'icamwa caco bwite. Ntawamura ifi igiye ku mahwa, ntawaha ivyamwa vy'imizabibu ku mikere. Umuntu w'intungane akura mu ntabonwa yiwe ubutungane, mu ntabona yiwe y'ubutungane ibintu vyiza, naho umuntu mubi agakura mu ntabonwa yiwe y'ububi ibintu bibi. Nanone umuntu avuga irivuye ku mushaha. Ni kuki munyita ngo mukama mukama kandi mudakora ico mvuga? Uwaje iwanje wese akumva amajambo yanje akagira kakayakora, ndabereka uwo basa. Asa n'umuntu yubaka inzu akimba rwose kandi akayubaka ku rutare. Umuvo w'amazi uteye, umukuba wayo usendanira kuri nyanzu, ntiwoshobora kuyinyiganyiza uko yubatswe neza. Ariko uwumva ntakore asa n'umuntu yubatse inzu yiwe hasi hatimvye, umukuba w'amazi warayisendaniyeko icirasenyuka buno nyene, nyanzu icika ubushingwe gusa. Dushemeze ijambo ry'Imana. None jeho nzosubiza iki umukama ku vyiza vyose yangiriye? Ibisomwa vyeranda twumvise uyu munsi nibitegekanijwe kuri uyu munsi nyene, si ivyo twatoye kubera turiko turakengurukira Imana. Harimo n'iyizaburi twumvise 115 itubajije kino kibazo: none jeho nzosubiza iki umukama ku vyiza vyose yangiriye? Ngico ikibazo kibereye umuntu wari we wese, kuko umukama arashima abakenguruka, abitwararika gukenguruka. Tuzosubiza iki umukama? Mu bisanzwe vy'ukuri ku vyiza akora, ku rukundo afitiye igihugu ciwe, ntaco dufise twomuhereza, ntaco dufise twomusubiza. Mugabo muri Yesu Kristo twarumvise ko Imana ikeneye ko tugaruka gukenguruka. Ngo vyisomera mu kigabane c'17 mu nkuru nziza ngo tushikirizwa na Luka, igihe Yesu akijije ba bantu 10 bari bagwaye imibembe. Yarabakijije bamaze kumutabaza, hanyuma baragenda babona bakize, 9 bose baribandaniriza. Hanyuma umwe rero niwe yagarutse gukenguruka. Yesu araheza aramubaza ati, mbega bamwe 9 bo bari hehe? Tugire Kristo. Mbega ba bantu bose bari buzuye ngaha wa munsi bari hehe? Cyo ikindi kibazo twokwibaza na twebwe, kumbure ngira ntibabimenye, ariko kandi nawe wabimenye, nawe wabarakize, bijya ruhibaze kugaruka gukenguruka ngo vyama ari vya bose, hagarutse umwe gusa. Ariko kandi umwe yagarutse, nibaza yuko yabereye mu ngoro n'abatagarutse bose. Nico catuzanye ngaha, uko yagarutse umwe. Hari ikindi kintu Patiri yabivuze, abagarutse gukenguruka ari kandi yongeyeko. Nta wundi yogaruka ngo akenguruke kandi ngo yari umunyasamariya wakure, bamwita umunyankiko. Hanyuma amaze kugaruka yaca amubwira, yaramwongeye irindi, kandi bose bari bakize, imibembe iboneka yari yakize. Muga yarasuye aramubwira irindi jambo kubera yagarutse, ngo genda, ngo va hasi ugende, ukwemera kwawe kuragukijije. Mugabo yari yakize, none ubu naho yakize iki? Bamwe 9 iryo jambo ntaryo bumvise. Hari ikindi, igihe cyose dukengurukira umukama, hari iyindi surprise umukama wa yaguteguriye. Nuno munsi rero ni mwebwe, arakubwira irindi jambo. Nico gituma iki kibazo, none jeho nzosubiza iki umukama ku vyiza vyose yangiriye? Abantu benshi turaronka ivyiza
kandi byama byibonekeje ku munsi ibiboneka n'ibitaboneka mugabo ni bake bagaruka gukenguruka baca babyibagira ubwo nyene jewe ndazi neza ntubona muri aka kanya gatonyi nk'uyo tuza kuvuga ati uno munsi muri iyi ndwi y'aba twaguma dutangaza ngo hazoba iyindi nkuka ya misa yo gukengura yo kubohoka aha bahuzuye kwa kundi nyene ubu no munsi sibyo baje kuronka ibyiza vy'Imana mugabo tuvuze ati ururya munsi tuzokengurukira Imana ku byiza yagize baca bareka bashaka ko Imana iguma itanga zana umutima wacu ntiwuzure kandi ntukenguruke. None rero twebwe twaje ngaha twige gukengurukira umukama, gukengurukira Imana, kandi tuyikengurukire. Nta muntu n'umwe abuze ikintu yokenguruka, tuyikengurukire ku biboneka n'ibitaboneka. Ijambo ngenderwa ko ryayandwe yo kumenyesha inkuru nziza ryariri ngo humura ntimugire ubwoba ni jewe. Abakenyi bagiye imbere baradushikiriza intahe yuko bakize by'ukuri, kandi ibyo dushoka twumva twebwe abantu nizijya ntahe nyene zumvikana. Nari ngwaye kuboko kwari none ngubu, nari ngwaye none ngibi nakize. Murabona yuko yiga ibyo nibiboneka, mugabo bugikiri ntazo umukama yego hari ibyo biboneka. Mugabo ibyo biboneka yama byita iki? Ibimenyetso vyerekana yuko ari Imana hagati yacu kandi ari n'icunje. Nibimenyetso mugabo ikiri ntazo umukama gusumba ibindi nibyo twebwe tutabona, nibitaboneka. Ibyo rero nuwoza kubikengurukira Imana agashinga intahe, womega nta ntahe yashinze. Nkubavuze ati jewe nari ngwaye nihebuye nabo niyo bizoca nama nijire ku mutima ati ubu ndacagwaye mugabo numva ndemye, umenga nta temonyaje yo batanze. Ati ubu ndagwaye kandi ndababaye gose mugabo numva amahoro, narakiriye ubwo bubabare. Kumbure nico yeza ariko arabukoresha wakizisi, umenga nta temonyaje atanze, sivyo? Umenga ntavutse, umenga nta mashi twomukomera, wagumye ugwaye. Mugabo ico ni iciza kitaboneka umukama ashobora kugukorera. Umukama yaranyigishije kwakira ivyo ndimwo, ubu ndafise amahoro naho bimeze uko. Nk'umuntu yoza atanga temoignage ati muri iki gihe n'ubu sindabona iyo bija, nta kazi n'ubu ndaronka. Ati mugabo nari mfise umutima uhagaze nama ndiko ndirukanga irya nino, ariko ndabona uyu munsi umukama arampa ibikwiranye n'umunsi natagize ndaronka kandi numva ntekaye ntagihugumbwa. Womenga nta temoignage atanze kandi atakazi yarose. Mugabo iyo temoignage irahambaye, kuko ibiboneka ibitaboneka burya nibyo birahambaye gusumba ibiboneka. Sinzi umuntu yitwaye ko turatera inkuru hanyuma mbwira turiko turavuga Yesu ngene yatsuye abapfuye akazura, yatsuye Lazaro, yasubije ubuzima Lazaro. Ambwira ati ni gitangaro kandi ni ciza, kandi Lazaro yari gukenguruka ko umukama yasubiye kumuzura. Ati mugabo yarasubiriye gupfa. Acavuga ngo janangaje nigi ngomba mvuge, avuga ngo yaranezerewe yuko yazutse yamuzuye. Ati mugabo nta kibabaje ngo gusubira gupfa kabiri. Gusubira gupfa kabiri, ubwa mbere yari yapfuye barabona baramuhamba, amarasubira arapfira irindi. Urumva ico kintu coroje gusubira kugira ngo ase kuzopfa irindi rigira kabiri warapfuye. Mugabo Yesu yarakigize nk'ikimenyetso kugira ngo yerekane yuko hari irindi zuka. Urupfu rwa kabiri turiko turabisoma mu ijambo ry'Imana nukugenda akagirira. Mugabo Lazaro ngira ngo urwo ruzoba ari urupfu rwa gatatu. Mugabo Lazaro urwo rupfu rwa gatatu ntabwo azobona, kuko Imana yaramweretse yuko umukama yaramweretse yuko amukunda kandi bari kumwe nawe. Mugabo yarasubiriye gupfa irindi rigira kabiri nk'umuntu wakunda. Yesu yogukorera igitangaro ukazobona arasubira arazutse, mugabo kandi akazosubira gupfa, ukazosubira kuja muri angwase nk'iyo wari wagiyemwo ubwa mbere. We wumva hato bari akantu. Nico gituma nariko ndavuga nti ibi biboneka turabikenguruka, mugabo tubikenguruke nk'ibimenyetso
dushaka yuko umukama dushikiriza ikimenyetso kizokwamaho, icamwa gihoraho. Dusubize iki rero umukama mu kumukengurukira? Ico nico nashaka gushimikirako, ni ngombwa ko dukenguruka, ni ngombwa. Ni ivy'ukuri twama twarenganije Imana. Ugukengurukira Imana ni ngombwa ko tuza gukenguruka, kuko iyo Mana mbere liturujia yose burya inkuka ya misa yamara inkuka yo gukenguruka, yamara inkuka yo kuninahaza Imana kubw'ininahazwa ryayo. Iyo Mana rero irabishima, irashima abantu bakenguruka. Kugira kabiri, ico kibazo cabajijwe mugabo tuzosubiza ko umukama. Twebwe ntacyo twoshobora kumusubiza. Hari ibintu bibiri bivuzwe muri Zaburi ngomba gushimikirako, kandi ari navyo turiko turashaka gukora uyu munsi. Icambere, igikorwa gisumba ibindi vyose mu gukengurukira Imana, ukumuhereza inkuka. Ahanditse ngo igiturire. Abantu bambaje ngo mbega Imana irajya igiturire, nayo gahasha. Inkuka yo gukenguruka. Offrir le sacrifice d'action de grâce. Guhereza inkuka. Musanzwe ntacyo dufise twokenguruka, twotanga. Mugabo kuva mu bwuzure bwa mbere vyahavuye biranguka mu bwuzure bushasha, hama hari inkuka yo gukenguruka. Kandi iyo nkuka niyo yama ikingira abantu, kandi niyo yama ituma Imana ibonye iyo nkuka ikayishima, ikacishima n'ico gihugu cose. Igaye inkuka, nukuvuga niyo nkuka naco yari imaze, n'abantu naco baba bari bamaze. Muga muri Yezu Kristo, sinogaruka mu bwuzure bwa kera iciyo nkuka isigura, mugabe iyo nkuka ya Yezu Kristo wenyene yitanze ngo ashimishe Imana, ubu buyihereje abahereje vyose. Gici kintu dutanga ubwa mbere, inkuka yo gukenguruka. Inkuka ya misa turiko turahereza yo gukenguruka. Ubu Imana iraza ikaraba amashikanwa turiko turahereza, aho duhereza ibiboneka, ibyo tuvuga. Mugabe iyo nkuka yashimishije Imana, turabisoma mu bwuzure bwa kera ingene inkuka bahereza hagera igihe Imana ikavuga iti izo nkuka muri kumurampereza sindazibabaye. Yego zarayitururuza, yaraturura gatonyi. Mugabo yagiye gushima inkuka iherejwe n'umwana wayo, ari we Yezu Kristo. Ubu rero turiko turayihereza kubwiwe, hamwe nawe no muri we nyene. Imana irategwa iteka ryo gusengwa kandi gahimbagwa. Nico rero twaje kugira, tuyikomera amashi. Iyo nkuka, iyo Mana iraza ikaraba n'abantu bari bashavuye, n'Imana yari kiragira ati peka abantu b'abanyenkiko bamwe 9 bose ntibakize, ntibaje gukenguruka. Ikaraba baje guhereza iyi nkuka, yashikira kuri Yezu Kristo wenyene ariko aritanga ngo ashimishe Imana, bikaca hasanga natwe tukiheka kuri iyo nkuka nyene. Aho Imana yoravye gwaje we rudakenguruka, ikaca ibona inkuka ya Yezu Kristo ikaca ihimbagwa. Nanje nkashamba njanye nawe muri uko guhimbagwa kw'Imana. Imana nihezagirwe cyane. Nico gituma rero inkuka icambere umunyezaburi yishu yavuga ati nzomuhereza inkuka yo gukenguruka. Tumenye rero yuko igihe cose ego turaninahaza Imana, mugihe igihe cose duhereza inkuka, kuko iyo nkuka ni Yezu Kristo wenyene yitanga. Imana irashima. None rero iyo Mana nishime duciye kuri Yezu Kristo umwana wayo, amashimwe turiko turayihereza ku vyiza yagize muri iyi nkuka. Muri evangelization duherukamo, ibyiza biboneka n'ibitaboneka. Igihugu cayo yahumurije kuko hari abari bafise imitima ihagaze. Hari umuntu twahuriye ngaho na evangelization itarahera, sinzi ko yari amaze iminsi muri evangelization, yari yaradepoje ahantu. Hanyuma ku munsi ujya munsi nyene wo kurangiza twahuriye yagiye ngo barampamagaye ngo Igitega ngiye gukora ikibazo, kandi ngo bamenyemere bambwiye yuko turi bakenyi abo bose bazobarotene. Ntiyagarutse, ntawe numvise ko avuga, mugabo yambwiye ati akazi nakarose. Yaciye yihuta Igitega ningoga kuja kuronka ku kazi. Yo nindi temwanyaje yaba ari ngaya ari kuvyivugira. Ivyo byose rero Imana iravye inkuka ya Yezu Kristo ibandanye irondora
ibyo twagabanye muri iryo evangelization, ibiboneka n'ibitaboneka, kubw'inahazwa ryayo no kubw'igitagatifuzwa ry'igihugu cayo, kuko Imana irakunda igihugu cayo. Ikindi kigira kabiri twumvise muri iyi zaburi gituma dukengurukira Imana, byari byinshi mugabo nafashe bibiri. Ivyo nemereye umukama nzobikora byose. Ivyo nemereye umukama nzobikora byose. Aho ubwa mbere rwari ku ruhara rw'Imana, kuko inkuko ishimisha Imana twiheka ko ni Yezu Kristo. Mugabo na jewe ndakenguruka. Mu gukenguruka kubushitse nukowe nukurangura ivyo twemereye umukama. Kurangura ivyo twemereye umukama. Mu gisomo ca mbere twumvise Paulo mweranda yihweza abanyakorenti. Abanyakorenti bari bamaze kumva Yezu Kristo kandi benshi baranabatizwa. Kandi benshi bakaza no guhereza iyo nkuka bakanayisangirako. Mugabo turumvise ikintu ababonyeko. Kandi ngo cotuma tuvyura ishari ry'umukama. Kiravyura ishari ry'umukama. Baraheza guhereza inkuka yo gukengurukira Imana kandi bakayisangirako, bakaja guhereza n'ibindi bigirwamana n'izindi mbagwa mu bapagani. Abapagani nabo nyene baraheza imbagwa, kandi Paulo mweranda aravuga yuko ataco zimaze, kuko si Imana iyo bahereza. Mugabo birafise ububasha, birabagira ku ububasha ni guhereza inkuka shetani. Baraheza rero guhereza kuri aratari nyeranda y'umukama, bahereza inkuka yo gukengurukira Imana kandi ishimwa n'Imana data. Mugabo bakaca bagenda ku rundi ruhande mu bapagani bagahereza inkuka ibigirwamana. Nivyo rero twumvise Paulo mweranda avuga ngo, ariko mvuga yuko ivyo abapagani bahereza nk'imbagwa babihereza amashetani, batabihereza. Ntimwoshobora rero kunywera ku gikombe c'umukama no ku gikombe c'amashetani, no ku gikombe c'amashetani. Hamwe navuga nti ibyiza biboneka umukama mbere, hari n'igihe yagabisha abantu nk'umuntu uhejeje gukiza. Turabisoma mu nkuru nziza yayo nk'uko zishikizwa na Yohana mu kigabane ca 5. Wa wundi yari amaze imyaka 38 kw'iriba rya Besada arindiriye yuko amazi asebura. Amaze kumukiza hari ijambo yamubwiye, ntubona ko wakize? Genda ntube ugicumura, woye gushikirwa n'akabi karuta. Nukuvuga umuntu arakira akabona yuko bimeze neza, uwo mwanya akanezerwa akanya gatonya, akaninaza umukama, akavuga ngo mukama. Mugabo aheza akanya gato abonye bisubiriye kuza n'ubusaza, kuko n'ingwara ntiziba ziheze zose, agaca asubira kwirukira bya bigirwamana, agaca asubira kwirukira abapfumu, agaca asubira kwirukira ibitari Imana. Niki Paulo mweranda rero twibukije, nzorangura ibyo nemereye umukama byose. Uyu munsi rero ugukengurukira Imana kwacu kube no kurangura ibyo twemereye umukama, kuko igihe cyose umukama yatugiriye ibyiza hari icyo tumwemerera. Kurangura icyo twamwemereye, kurangura icyo twamwemereye atari mu majambo gusa. Twumvise kuko Yezu avuga nti, ni kuki muguma munyita ngo mukama kandi mudakora icyo mvuga. Aha rero haragoye. Nk'ubu bunye jewe hari igihe iyo nsomye inkuru nziza mpora mparura akantu jewe jenyene mu nkuka ya misa, muri igihe gitabo ca misere mvuga ngo mukama. Umunsi umwe naragaharuye muri iyo nkuka ya misa twagize 15. Namwe mu mutima sinzi akomutse ivuga mukama. Muri ruwanje ho yama ari mukama twayivuga nukuri yama mu kanwa. Mugabo ari zaburi mvuga ngo wiruhishiriza iki ubidondagura utangwa no mu mazi byo mbuzi. Mukama no kuvuga twarabigarutse ko mu nyigisho zo muri iyi ndu, no kuvuga ubuga bukaganza. Byukuri nivyo aranga bakanganza. Ibi rero nivyo twumvise, nzorangura ibyo nemereye umukama byose. Mvuze mukama nkore icyo ashaka. Twumvise muri iyi nkuru nziza icyo Yezu ashaka n'abantu bubakira ku ijambo, n'abantu bubaka inzu yabo, ubuzima bwabo bwubakiye kure batareremba, n'abantu bimvye bagashikana imizi kure mu Mana nyene. Kuko burya iyo ibivumbuzi bitaraza inzu zose ni nziza.
sokuru wanje niwe yanciriye umugani ambwira ngo iyo urutaro rutaraza ingano n'ibikumbi byose birasa. Iyo hataraza urutaro ngo bagosore, uriko urabiraba ku rutaro byose birasa. N'inzu yubakiye ku rutare n'itubakiye hajya kuri Tanganyika, zose mbere hari usanga yubakiye ku musenyi ariyo nziza iboneka. Mugabo haje tsunami, ucubona ati yindi yari yubakiye ku rutare, irya nayo yari yubakiye ku musenyi gusa. Ugukengurukira umukama rero no gushitsa imizi kure, iyo mizi nayo ishingiye mu ijambo ry'Imana twumviriza kandi tukagerageza kurangura. Ngivyo ibintu bibiri nazirikanye muri ijambo ry'Imana byodufasha gukenguruka, guhereza inkuka yo gukenguruka ariyo turiko turahereza, kandi natwe twihereze kumwe nayo, hamwe nayo no muri yo nyene, ngo Imana itegwe iteke ryo gusengwa natwe turonke ubukiriro. Ikigira kabiri ni ukurangura ibyo twemereye umukama. None rero inkuka y'ubukengurutsi ishikira Imana, iyo Imana ikengurukigwe ku imitima myinshi yatekanye, ku kwemera kwakomeye mu bantu, ku bihuhusi vyoba vyaratekanye, iboneka n'ibitaboneka, kuri n'abarya batanze temoignage bakayemeza yuko bakize ingwara ziboneka, hariho n'abakize zitaboneka. Twoye kuguma tuvuga yuko vyijanye n'umukama yabakijije. Mwebwe namwe mwaje gukengurukira umunsi, umukama nababwira irindi jambo. Umukama nababwira irindi jambo risubira ryongera kuryo yababwiye igihe yabakize, igihe yabagirira neza, nakumwe yabibwira wa munyamibembe ati ukwemera kwawe kuragukijije. None wifuza yuko umukama yakubwira irindi jambo irihe? Mugacerere Bikira Mariya mukariza wa Kristo adufashe kugira ngo twumvirize Yezu atubwire irindi jambo, twebwe twaje guhereza inkuka kumukengurukira, kandi tumwemerera yuko tugiye kugerageza dufashijwe n'inema y'Imana kurangura ibyo tumwemerera ku munsi ku munsi. Bikira Mariya mukariza wa Kristo dusabire. Amen.